abakobwa benshi boshwa kuja gusambana kubera badafise uburyo badafise amafaranga bakaja kuyarondera ku bahungu bakabakoresha ivyaha kugira babaha amafaranga. Hariho ihohotera abagore benshi bakoregwa n'abagabo bivanye n'ubukene abagore babafise. Mu mico n'imigenzo y'abarundi n'abarundi kazi canke n'abandi bagore bariko baranyumviriza b'abanyamahanga n'abantu bamenyereye gutega amaboko abagabo babo, turakeneye irasyo, turakeneye ikiro cy'umuceri, turakeneye umunyu. Ivyo bituma bakengereka imbere y'abagabo. Biraryoshe cyane umugabo yinjira agasanga wasumye wakoze n'amaboko yawe, agasanga akanyama kari ku meza, agatoke kahiye, acavuga ati ndafise umugore. Ibikorwa nkora ari ibikoresho vy'abana, turacyari ku vy'abana. Tuvuye kuri porte bebe, tugiye kuraba akagasakoshi agasakoshi gashobora kubika ranje z'umwana, mama gatwaramwo agiye nk'ahantu, uduhuzu tw'umwana. Turasenga tukavuga ubutumwa bwiza tugashirako n'ibikorwa, kuko iyo ukora Ndagize yambo na Maroseva ni mwereye ni waundi nyene umuntu wanyu umuntu mukunda sana Kube Drama nkaba nabashimiye mwese mwazo kanda subscribe cyangwa isabone. Tukaba tubitse ko Band Camera ni Raja Buja Town, umwe atigera hinduka neza mu bwami bwa Buja Town TV. Tukaba twakiriye umumama araza kwidondora yitwa Niyonzima Adeline. Niyonzima Adeline cyangwa mama nde? Mama Suavis. Mama Suavis. Reka dukoreshe Mama Suavis mu bwami neza bwa Buja Town TV. Mama ndagwaye ikaze kandi. Murakoze cyane no kuba. Ibintu bitatu wishimiye kuba uri muri Buja Town. Cyambere ndishimiye ko bonanye nawe. Merci beaucoup mama. Cyane kindi kandi kabashitse ngaha muri studio yanyu. Mama Suavis asanzwe akora iki ninde? Nsanzwe ndumuvuga butumwa bwiza kandi mfise n'ibikorwa nikorera vya misi yose nk'umutayeri, ashona amasakoshi, amaporte bebe n'utundi tw'ubwoko bwose. Watanguye igihe ari kuvuga ubutumwa? Kuvuga ubutumwa bwiza nabitanguye neza na neza nko muri 2000. Akumwe navuga ati intango iragoye. Nibaze yuko muri 2000 gushika muri uyu mwanya turafise imyaka 23 ukiri kurakora ivyo bintu. Utaraja mu muvuga butumwa wari usanzwe ukora iki? Wari usanzwe umeze gute kugira abantu batahure neza ikintu Mama Suavis yagiye acamwo kugira nawe nyene turabiko bohinduka? Mu ncamake ntaraja mu gikorwa kivuga butumwa nesanzwe ndumuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana muri chorale. Vyakujemo gutukura bitangura? Numvise ndabikunze cyane, amwe mu Imana arabinkundisha. Akumbore ati Mama Suavis kiretse kuririmba indirimbo zihayagiza Imana, ni kiye kintu kandi wasanze ukunda utarakizwa? Ntarakizwa mu ncamake novuga ko navuke mu muryango w'abakijijwe, ndabikuramo muri Sunday school, nakuze nkunda ivy'Imana cyane. Ni kiye kintu cyaguhaye inspiration cyatumye winjira neza na neza mu buvuga butumwa? Icyatumye ninjira neza mu ivuga butumwa, narabona bavuga butumwa nkabakunda, nkifuza kuba umuvuga butumwa. Akumbure ari abantu bafite impano zitandukanye, niye impano uravye gusa uvuga ati uyu mwana ategerezwa cyangwa azoba umuvuga butumwa mwiza? No kuvuga kugira ngo umuntu abe umuvuga butumwa, icyambere akunda aho bavuga ubutumwa bwiza, akanezererwa no kuvyumva. Kiretse novuga ati usanzwe uhura n'intahe nyinshi mu buzima bwawe, niye nahe wahuye nayo ikagutuma uvuga ati Yesu arakira? Ndibuka hari mu gihe cy'intambara, aho twagiye turengana aho bisha abantu, ariko Imana ikaturenganisha. Menya ko Imana ifise ku mugambi mwiza, nkwiye kuvuga Imana. Mama Suavis novuga yuko ni byinshi ukora, uri umutayeri. Kumbura uvuga ati akazi k'ubutayeri no kuvuga butumwa byose birakorohera kugira ubikore neza? Ivyo biranyorohera kuko turasenga tukavuga ubutumwa bwiza tugashirako n'ibikorwa, kuko iyo ukora ibikorwa ubutumwa bwiza bushobora gushika kure, kuko iyo dushikana ubutumwa bwiza dukoresha uburyo bw'amafaranga. Bigufata umwana ungana gute kugira utahure neza yuko akazi katinjirana kandi? Ibikorwa vy'ivuga butumwa birajana no gukora ibikorwa vyacu vy'umubiri, kuko na Paulo ubwiwe yari umuntu akunda agufuma amahema, kandi niwe muntu w'umuvuga butumwa dufise muri Bibiliya yakoreye Imana mu buryo budasanzwe. Akumura uvuga ati wamaze guhura n'abakobwa benshi, inkumi nyinshi ziri mu rungwani rwacu, novuga uko ariko rero ari byinshi ducamwo, ari byinshi tubona, ari byinshi dushaka guhanura urwaruka rw'ubu. Ni kiye kintu uhanura urwaruka rw'ubu?
ugwaruka gubu icyo noruhanura cyane cyane nuko bokunda ibikorwa vy'amaboko bo ubwabo bagakora. Kuko mu gihe bazokora ibikorwa vyabo vy'amaboko abakobwa benshi boshwa kuja gusambana kubera badafise uburyo, badafise amafaranga, bakaja kuyarondera ku bahungu bakabakoresha ivyaha kugira babaha amafaranga. Ariko iyo bafise amafaranga ntaco bazoza kurondera ku bahungu, bazokwizigama kugeza igihe bazokubaka ingo zihiriwe. Akumuri tuvuga ati ni kiye kintu mama service yamaze gutegura mu gwaruka rukiza rugicaruka neza na neza rugishika muri tuvuga ati rukijya muri plus de 18 ans. Urumva kumbura avuga ati mama atubwiye ko turondera akazi aho kazi boga kora hehe babigenza gute kugira akazi kaboneke. Icyambere akazi kugira ngo karonke utegezwa kurondera ikintu wokunda gukora. Kuko umuntu ntashobora gukora ikintu adakunda. Kiya kintu wiyumvamwo ukunda wumva wokora ushobore kwiyegereza abagikora ubasabe bakuronderera inzira ushobora kugishikamo. Akumbura ati mama n'umutayera. Eske nakuni utwigisha nako kazi tukakamenya. Kumbura novuga ati nta kindi nkora nirirwa muhira. Hama ugasanga ashakugura agapantaro agahuzu iki akabura ayo mahera. Niyo mpamvu biri mu ntambanyi zituma aja hahandi nye turiko tudashaka ko agenda. Novuga nk'abakobwa ba kino gihe cyangwa abagore benshi ba kino gihe hariho ihohotera abagore benshi bakoregwa n'abagabo bivanye n'ubukene abagore babafise. Mu mico n'imigenzo y'abarundi n'abarundi kazi canke n'abandi bagore bariko baranyumviriza babanyamahanga n'abantu bamenyereye gutega amaboko abagabo babo. Turakeneye irasyo, turakeneye ikiro cy'umuceri, turakeneye umunyu. Ivyo bituma bakengereka imbere y'abagabo. Biraryoshe cyane umugabo yinjira agasanga wasumye wakoze n'amaboko yawe, agasanga akanyama kari ku meza, agatoke kahiye, acavuga ati ndafise umugore. Kumbure mama ico ni ciza kuba mama nka mwebwe Kiswahili tunasema kwamba udongo wa zamani. Rero turabe nka twebwe hamwe no sanga umugore wanje asumye inyama namusigiye amahera ibiharage cyo ibingorane cyangwa ati aya mahera wayakore he. Ntushobora gutangara kuko ubuzi yuko ari akazi yazindukiye ko gukora. Akumbura rero mama tuvuge neza na neza nk'impanuro mu bavyeyi cyangwa mu bantu bubatse kumbura urada tukihoje tukaraba umumama kuze ni vyinshi wamaze kubona muri iki gihugu cyacu, ni vyinshi wamaze kubona mu rungano rwawe, ni vyinshi wamaze guhura navyo mu gihe uri kurakora imirimo y'Imana. Kumbura turashaka kuvuga ati niki kintu gituma abagore bava mu ngo zabo. Ikintu ndiko ndaraba gituma abagore bava mu ngo zabo muri kino gihe ni kwa Kiswahili kinaitwa tamaa. Ivyifuzo vy'ibintu kanaka. Akifuza akabona ku mugabo w'ivyo bintu ntavyari buronke akaja kubisaba ku bandi bagabo atanze umubiri wiwe. Ico no kwifuriza abakenyezi canke abakobwa bariko baranyumviriza nuko bohaguruka bagakora. Kuko ijambo ry'Imana ngaha muri Bibiliya mu gitabo c'Imigani 22 umurongo wa 29 havuga ngo uze witegereza umunyamwete mu vyakora, bene uwo muntu ntazokorera abanyarucari azokorera abami. Bivuga ngo umuntu akoresha amaboko azoba umuntu ashizwe hejuru yibeshaho adashobora gukora ivyaha kugira ngo aronka amafaranga ubwiwe azoba yinjiza. Urakoze. Akumurisha ikiganiro kiduhuza n'abantu benshi, kiduhuza n'amadini menshi kugira umuntu atahure utuntu n'utundi. Mama birashika ugasanga mu gihe uriko uratanga ubutumwa ari abantu bavuga ati uyu mumere yabuze akazi akora, uyu mumere yabuze ivyo ariko arakora, uyu mumere ntazi ivyo ariko aravuga ivyo ari byo. Abantu nk'abo uyu navyo ni kiye kintu ushobora kubahanura? Abantu nk'abo no bahanura ko bakwiye kwemera icyambere ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko muri Bibiliya nta kuri na kumwe kunyegezwe kose kurimo. Dusomye mu gitabo c'Imigani ni gice cya 18 umurongo w'9 hatubwira neza na neza ko udeha mu gikorwa ciwe ni inshuti y'utikiza. Ni kuvuga abagore bo bifata minenegwe canke abakobwa bakabifata minenegwe ni inshuti z'abantu baba bariko baronona. Ni kuvuga ivyononekara mu buzima bwabo biba vyinshi kuko bagize ubunebwe. Bisaba ko abakenyezi canke abakobwa banyumviriza bava hasi bagakora kugira ngo bashobore kwibeshaho. Kuko Imana ihezagira ibikorwa vy'intoke z'umuntu. Akumure benshi ati twabuze ishengero tujyamo ko amashengero yose umenga ni ababeshi. Nikiye kuri mama avuze ati ishengero ni ryo kuri. Nikiye ni zihe symptome ubonera kugira avuga ati ishengero burya irakwije. Reka mvuge ishengero
hari itandukaniro ry'ishengero n'idini. Tuvuge ngo amadini ni menshi, ariko ishengero niryo rya Kristo ry'ukuri. Ishengero ni ahantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakigisha abantu kwihana ivyaha. Iryo niryo shengero. Ariko idini usanga bashobora kunywera inzoga, bagasambana, ni dini. Umuntu wari wese arinjira, mwicanya kinjira, ni dini. Ariko ishengero ni ishengero rya Kristo rihagaze mu kuri, ryigisha ivy'ukuri, kwihana no kugororoka. Neza neza dushaka kumenya inahe yiwawe imeze gute mu buzima bwawe? Mu buzima bwanje icyambere ndashimira Yesu Kristo yampaye agakiza, kuko agakiza natanguye kwinjira mu vy'agakiza nkiri umwana mutoya, ndaduga nigisha Sunday school, ndaba umucuraranzi wa kitari solo muri kohari. Kuvuga nakunda ivy'ijambo ry'Imana cyane, narakunda kuririmba cyane, kandi iyo myaka yose nakuvuga jewe ndakuze cyane, navutse mu 75. Urumva ko ndi umuntu akuze cyane. Yego. Ivyo mbonye sibike mu gihe cyanje. Igihe cyose tumaranye na Yesu nta kosa ndamutora, nasanze ari umwizigirwa. Nico cyatumye ndamugumako kuva ico gihe kugera n'uyu munsi. Rero mu igihe cyose nahuye n'ingorane ngasenga, Yesu yagiye aseruka agatabara. Namubonye nk'umwizigirwa gusumba abandi bantu. Akumbure ari abagore benshi usanga bashwaye n'abagabo babo bavuga ati ma divorce yanje nitahire. Ni kiye kintu hanura abantu nkabo? No kuvuga ico no ushobora guhanura ku vy'ama divorce muri iki gihe, urukundo rwabubakanye rwaratimvye. Kandi hari ibintu bishobora gutuma urugo rwabubakanye cyane urukundo rutituka. No kuvuga izo mpamvu rero, iyo abantu bakiri fiançaye, bakiri usanga bakundanye cyane, kandi hari tujambo babwirana turukundo. Uko barushiriza kubana bagenda babigabanya. Kujya kuntu babigabanya niko n'urukundo rutituka. Ingaruka haca haba ingaruka, kubera umugabo hari icyo yatakaje ku mugore. I love you navya kimubwira, I miss you navya kimubwira, twatu uri mwiza, amajambo meza navya kimubwira. Kubw'ivyo vyatumye twatu ntatacumva, bituma urukundo kuri we rutituka. Ariko afise telefone, kumbura hari umuntu amubwira ati nakupenda, I love you, amubwiye vya bindi ahora yumva kera ku mugabo wiwe, ariko atacumva ubu, bica bituma mukunda cyane, mu misa cavuga ndakeneye divorce. Akumbura rero bica bisigura yuko abagore bacu kizire gukoresha telefone. Telefone ni vyiza kuyikoresha. Ni kiye kintu twokora kugira gusa tugumane gwa rukundo rwacu? Ico mwokora icyambere, urukundo rwabubakanye hagati y'umugabo n'umugore rugumeho. Amajambo iseme ya kipenzi, amajambo y'urukundo agumeho, ntuyagabanye ngo je namaze kumutora bya I love you nibikenewe. Urumva abagabo benshi bakunda kuza batora amakosa abagore babo kenshi, ariko ibuka no kumushimira kuvyiza yoba ariko arakora. Kenshi abagabo benshi bavuga ati ibi n'amakosa, ibi n'amakosa, ibi n'amakosa. Niwibuke kumubwira nka kera kiza, umubwira tujambo tumunezera, bituma muri we urukundo rugenda rugabanuka. Umubwira ati shirira amazi muri douche, akubwira ati nawe ufise amaboko yijanire, ntuzaho vyavuye. Waragabanije amajambo y'urukundo n'ibikorwa vy'urukundo. Ni kuvuga yuko kugira tugumane yangendo nyene, kugira twishire kuri na Satani. Ni kuvuga yuko abantu dufise abagore nka twebwe, ifoke tuguma tubabwira ry'amajambo nye twakoresha kera. No kuvuga icokogwa nuko ku mugabo n'umugore hakwiye urukundo rw'Imana. Icyambere urukundo rwo gukunda Imana. Iyo umuntu mukunda wirinda gukora ibimubabaza. Urukundo urundi ko ndavuga rw'Imana, pana rujya go hagati y'umugabo n'umugore. Urukundo rwo gukunda Imana, Bibiliya ivuga ngo rurihangana, rurenza ko muri vyose, gwizigira vyose, nigwiciraho ntirugira ishari. Ubwo rukundo rw'Imana rurakenewe hagati y'abantu bubakanye, kuko ruzotuma umuntu yirengagiza ivyo yacumuwe ko na mugenzi we. Akumure no vuga ati ubigitangura biba bimeze gute ko urabona mama urakuze uradukuriye, ifoke turonka impanuro, inyigisho, ubutumwa bwiza bivuye kuri Bibiliya n'ahandi. Ariko rero kuri wowe dushaka kumenya neza na neza bigitangura umuntu abibona gute kugira avyinvite nivyinjire mu rugo hakiri kare? Mu ncamake bitangura bukebuke
kandi umuntu ntashobora kumenya icyo bitanguye incamake uramubwira akajambo kamwe kamushavuza wewe akabika mu mutima kuko ntiyigeze kuko akumva ko kandi akabise mu mutima hari ikintu kagabanya muri we cy'urukundo rwo kugukunda biragusaba kwirinda kuko hari uburyo ushobora kumubwiriramwo amakosa yakoze mwitonze werekana umunezero ariko mukankamira nk'umwana bamwe mbere baca bashyirako n'inkoni ntushobora inkoni ntishobora gushikira ingeso nk'uko abarundi babivuga ariko Bibiliya ivuga ngo tumuhanurishe ubugwaneza akumuntu uvuga ati na muntu iyo ashikiye ubutegetsi aca asubira kandi kwiyamamaza bisigura yuko ajya amajambo aryoshe ndagukunda sheri urabona inkunda gusohokane ni kuba peut-être novuga yuko tuba turiko turiyamamaza kugira turabe yuko ubo duha vote hama cya kibanza tukagitahuka ndashobora gutanga karorero president iyo amaze kuja ku gihugu arafise ibintu yerekana akarorero nk'umukuru w'igihugu cyacu ariko arakora ibintu by'iterambere biboneka abantu bose bavuga ati kweri hakika umukuru w'igihugu ariko arakora n'umugabo mu rugo niko akwiye kumera agakora ibintu umugore ashobora gusohoka mu bantu akavuga ati by'ukuri umugabo wanje ndamukunda n'umugore nawe nyene akwiye gukora ibintu umugabo wiwe ashobora gusohoka hanze akabwira abandi bagabo ati hari abagore benshi ku isi ariko gwanje arabaruta bose nkajewe nk'imvugo yiwanje ko muramvuga ukagenda ukavuga ati hari abagore benshi bazi gukora ibyiza ariko wanje abaruta bose ego hama mama twinjire neza mu kazi ukora ka novuga ati kubutayera ugakoze imyaka ingahe akazi k'ubutayeri nagatanguye mu mwaka w'2023 muri 2003 nibaze yuko ni 20 ans d'expérience imyaka myinshi cyane hama mama ni kiye kintu amaze gukora d'expérience umuntu akibonye gusa avuga ati eba vraiment uyu mama arafite expérience byukuri jewe ibintu maze gukora si kimwe si bibiri mu byukuri nk'iyi porte bebe yo guheka abana ni porte bebe zikozwe mu buryo budasanzwe niwo nyine avyikoreye ibi nije ndavyikorera ibijye nyine by'abazungu tora tubona bakatubesha ngo bana ngo biva hanze erega nyene vyama biva hanze kumbe rero biva kwa mama Swavisi ariko rero kwa mama Swavisi mu Burundi ubu vyadushayemwo ambo bigutora iminota ingahe cyangwa iminsi ingahe kugira ugakore kamezuko ako kamezuko oya reka ndagahe nk'amasaha 3 amasaha 3 hama kaca tuca tukaronka kurangaye akanda kagurisha 20,000 vy'amarundi akumwe ndavuga ati raja budget turayifoke tugashira hafi kumbure turashobora kuronka mu bebe tukakamushira umwana kaca hekwa neza na neza raja numbone nabi kumbure urashobora kuba ufite n'umugenzi ukavuga ati bana bro akira baza gushira madame ama kiretse ni kindi kintu nibi kandi ukora kiretse utuntu ibindi bikorwa nkora ari ibikoresho vy'abana turacyari ku vy'abana tuvuye kuri porte bebe tugiye kuraba akagasakoshaka agasakoshi gashobora kubika ranje z'umwana mama gatwaramwo agiye nk'ahantu uduhuzu tumwana kuvuga akadutwaramo kuvuga rero iyi sakoshe ibifise agashuka kajya ko gufuka umwana bijanye ibintu bijanye mu kirundi abandi bavuga ngo ni complet complet nagashuka kamwe bafuka umwana ariko urabona ko gasa n'isakoshe kandi na porte bebe irahari yako kuvuga complet tubigurisha ukunyene haba harimo n'impuzu z'umwana nako nyene complet tukara kuvuga ko 50 iwanje ucusuma nta ngorane niye tandukaniro y'ibintu vy'iwawe n'ivy'abazungu kuvuga cyandi ko ndabiraba ibintu by'iwanje mu byukuri ni byo mu Burundi nyene itandukaniro ry'abazungu kuvuga ibi ni bitambara by'iwacu ngaha mu Burundi ariko abazungu bariko barakora nk'amasakoshi nkajya manini usanga bakora mu bitambara bikomeye kubera ko jewe nkiri umuntu mutoya tarashobora kuronka imitahe ikomakomeye ngo ngure ibimashini bijya vy'umuriro bishobora kurira ibitambara bikomeye cyangwa nkoresha ibitambara byacu byo ngaha mu Burundi suko zijya ziva hanze nozikora ndose uburyo nkaronka bijya bitambara naziya mashini zishobora kuduga ibitambara bikomeye akumbure tuvuga ati kiretse ibi nta bindi bintu ukora ari sakoshe ziya zo mu mugongo
nkiriya y'inyuma, sakoshe zo mu mugongo, izi sakoshe izi hona hagasakoshe ko gateye igomwe gose uriko urakaraba Ego. witegereje ukwibaza ko ari za zindi ziva mu Bushinwa ariko itandukaniro Made in Burundi. Made in Burundi kuvuga nk'aka gasakoshi uriko urakitegereza gakozwe nko mu gitambara gikomeye gihe no bamfise nk'uburyo gafatwa mu mugongo andiko ndavuga ya majwi ndifuza ko n'umukuru w'igihugu ashobora kumushikira akavyumva. Hari abantu b'incabwenge b'abakenyezi bari mu gihugu cy'u Burundi bashobora gukora isakoshi. Akumura bavuga ati mama arabandi ugwaruka uri kurigisha aka kazi kugira bavuga ati iki kintu ndiko ndagikora arana abandi hamwe mu buzima arurufu muvuga ati ninacikana no musyankejo arabandi bazobandana bakora aka kazi. Mu ncamake abana banje ndafise abana banje navyigishije ndafise umwana umwe yitwa Swavisi ibi arazi kubikora ndafise na musaza wanje yitwa Irivuzimana Shadrack sino kwibagira moja kwa moja n'umukozi w'Imana Aaron dufise umugambi wo gufadikanya kugira ngo dushobore gukora ibi bikorwa bishike kure cyane. Twifuza kugira uruganda rw'amasakoshe mu Burundi n'amaporte bebe. Nibaze yuko ni nyinshi ushaka nyinshi hariyo izijamwo computer amabegi y'abakenyezi. Mama tunje neza ku manuro nk'umuvuga butumwa ikintu dushobora kwigisha cyane cyane ugwaruka niko turiko turirukana nabwo inda zitifujwe zijya gute twozikingira gute? Okay, inda zitifujwe twozikinga gute twozikingira gute? Icyambere kuko inda zitifujwe bazitwara batabishaka urumva ko kantu baba bazitwaye batabishaka kumbure mu zo kwiryohera hari ikintu bita ndakivuge mu Giswahili niho dacumva neza kushawishika kushawishika canke mu Kirundi koshwa yoshwa gute? Yoshwa akabona umuntu afise amafaranga akayahurumbira akifuza kuyaronka naho yoba musumvye imyaka amukoresha ubusambanyi agatwara inda atifuje kubwuko yahurumbiye uduhera ariko afise icyakora nguma ngaruka kuri cya gikorwa witegereza umunyamwete mu vyakora bene uwo muntu azokorera abami. Iyo ari umunyamwete aba ari bize n'akazi kiwe ko kurondera amafaranga nta mwanya afise wo kuja mu busambanyi inda atifuje ntaho bahurira. Niki kintu tokwikingira nka twebwe nyene twebwe bandi twe turiko turakora no nka twebwe ugwaruka ugwaruka ikintu mwo kwikingira cyane cyane ico no basaba kwanza kubumbwa nuko umuntu ari uko umuntu ari bimubumvye bimushikana kuba n'ikindi kintu ejo hazoza mu gihe afise amayerekwa yico yifuza kuba kumbura ati papa ndamusavye amahera yo kugura ikirato nayampa mama ndamusavye amahera yo kugura igitenge nayampa akumbure nico kintu nyamukuru gituma jenge ndakurondera ry'amahera ndabiye ko no kugura ikirato ugasanga yanda ngiyo arayitwaye. Abarundi n'abarundi kazi abapfasoni canke abigeme canke abasore dukwiye kuva mu mugenzo wo kwiyumvira mu mugenzo wa tegemezi kubaho ufise umuntu witeze ko hari ico yo kumarira kandi nawe ufise inkomezi bisaba kuva hasi ugakora kandi gukora ntuhera ku bintu binini uhera ku tuntu dutoya hamwe n'ivyo Imana ihezagira ico gitoya ufise. Wibuke Mose agiye kwa Farao kubohora abisirayeli Imana yamubajije ngo ufise iki Mose yavuze ngo mfise inkoni Imana titerere hasi icika inzoka abanyamareba ba Farao nabo barabikora zicika inzoka ariko akabirya inkoni ya Mose yazimize zose. Bivuga ngo iki umuntu ategerezwa kuba afise akantu na gatoya akora Imana ikagahezagirirako nta kwicara agenda kurondera ukora kugira ko gatoya ukoze kagushikane ku bintu bikomeye. Ndizera neza muri ibikorwa je ndiko ndakora hamwe n'Imana n'abantu bose bariko barandorera canke bandaba Imana izobihezagira kuko mfise umwete kandi ndiko ndakora. Amen. Kumbure tuvuga ati ari abantu usanga badandaza imibiri kumvo zo kubura akazi kumvo zo kubura aho bagenda kuronderera ubuzima bakavuga ati jewe ninagenda gusaba akazi mu nzu y'umuntu baransuzugura baramfata nabi nivyo nkene kenshi navyo ndonka nagashara bashaka kumpa nikashobora kumbesheje ugasanga afise umwana peut-être afise batoyi biwe niki kintu hanura abantu nkabo ukuvuga abantu nkabo baja kudandaza imibiri canke kwidandaza icambere no bahanura kubumbwa nuko bari nguma ngaruka handi nyene umaze kubumbwa n'ukuri biguha kwitonda kugira ngo uzoshike ku buzima bwiza ugenda bukebuke akazi gatoya gusa kakakubumba
kamaze kukubumba nuzo kwiyumvira gushaka vyinshi ngo birongo utanze umubiri. Ikindi kandi no kwiyumvira kuri kazoza kawe, nico no hanura ugwaruka gwa kino gihe, wiyumvire kuri kazoza kawe, kuko ugiye gutanga umubiri hari ugahurirayo n'umugera wa sida, ucupfa hakiri kare, utavyaye, utubatse, vision yawe canke akazoza kawe, imbono yawe ntushobore kuyishikako kuko wisamayeko. Mama, ni ikihe jambo rya nyuma woshikiriza abafanzi bariko baturondera abanywanyi bacu ba Buja Town TV? Ijambo rya nyuma no sozererako, ndahamagariye abantu bose bariko baranyumva canke abariko barambona guhaguruka gukora n'amaboko yabo kugira ngo bashobore gushika ku iterambere rirama, biteze imbere ubwabo kandi bateze imbere n'igihugu. Karoro jewe icifuzo ndifuza yuko ibi bikorwa vyanje noronka isoko, abantu bakama makomande ahantu munsanga muri kino gihe, kubera ndacara umuntu mutoya, mpanze ahantu kwa Busigo ku bituro vy'amabisi ava muri ville, ibituro vy'amabisi Busigo hajya nyene niho hari atelier yanje, nta wundi mutayera haratari jewe, uzosanga hari ibintu byisa. Urakoze cyane mama. Ndagushimire ko witavye akamo muri Buja Town TV. Murakoze cyane namwe. Twatubiye kandi nimbara kandi kantu ushobora gusangiza abandi, nimbara ubutumwa, nimbara iki, nimbara gusengera. Murakoze cyane. Ngira nsozerere gutera kama bariko baranyumviriza, ndifuza amashirahamwe yigenga, amashirahamwe ya leta, mbere nsaba cyane n'umukuru w'igihugu ko yoshobora kumfata mu mugongo, akadufata mu mugongo kuyu mugambi. Nifuza kuba mfite company ihingura amasakoshi n'amaporte bebe, ivyo nzobishika ko ryari mu gihe no bafashwe mu mugongo na leta, president n'amashirahamwe yigenga na ya leta. Kumurati bisaba umutahe wangahe kugira utanguze company yawe? Company yanje nibaza ko ari nk'imiliyoni 200. Ndagushimire cyane mama. Tukaba tubashimiye mwese mwari kumwe natwe mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro kiduhuza n'abantu benshi, kiduhuza n'abantu batandukanye. Uno musore tukaba twagiriye ibakwe byo kwakira umuvuga butumwa, akaba n'umuntu akomeye, novuga ati umuntu yiyumvira, akoresha ubwenge, akoresha amaboko, ahanura, umuvyeyi muri Buja Town TV. Tukaba tuyutse yuko behind camera ni wawe ndi nyadahinduka Raja Buja Town behind camera. Ukaba ushaka kunyita ni Kube Drama, DRAMA bagasoma drama. Ciao ciao.